rero kimwe iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza kimwe nk'ikimenyetso duhabwa ko turabiwe ni mwemu yera. Ayo mafaranga turayakeneye kugira tubandanye dukora ivyo bikorwa. Nk'iyo abantu bamaze kwiraba tubonye ko ari 200 ntabwo ko bigenze abo bantu kugira nzo bashikire n'amaflash urumvize ngo ni kingiye guha abantu kizogira ico kibafashije mu cubahiro harimo n'ayo mafaranga yandi dukeneye. Ubusenga sengera amahera Imana imuha amahera aba ariko asengana kuko twifuza ko abantu begera umuremyi wabo sibyo. Bana kenshi hamwe no gukurira mu vyizegwa abantu bateba bakaba mu idini ana kumva Imana yego ntinyi Imana n'inzara irahari biraho mugabo ugasanga nta bucuti buhari nta kwegerana guhari. Ingabirano yanje kubitubwira nimba no bankusheje yego nkeneye ikindi kimenyetso yego yes ni mu Kigali Ingabirano yanje neza Pasteur Lopez yamaze kuhashika yagiye anaherekejwe David umukozi w'Imana kenshi ntabwo ni wenyine niko bimeze hari ubona yuko abari team meze neza cyane gose harimo bitwa ba Evral Michel hari yose abaje bati kuri kino gikorwa tuba turiko turakora tumuherekeze bibandanye bigenda neza ni kimenyetso c'ubumwe ariko vy'Imana nyene hategezwa kubumwe vy'Imana urumva baba ariko baragira ikimenyetso kiraho kiri muri Bible ngo umusuku n'imbaruwa Eliya n'imbaruwa Elisa yabonye ngo batewe aragira ubwoba agize ubwoba agenda abwira shebuja ati karabaye turapfuye. Lopez aratubwira nimba ntihenze ni Elisa cyabwira Imana ati muhumura amaso abone ingabo zidukikije. Yego ivyabaye ni inkuru yo kuvuga. Yes, ni Pasteur Lopez neza aje tuganire kubijanye ni kuririmba canke impano yahawe yo kuririmba muri rusangi n'igiteramo ariko arategura hari anya ku matariki ya 14 z'ukwezi kw'indwi neza tumwakira Pasteur Lopez ikaze cyane mu kiganiro Ingabirano yanje. Murakoze cyane kunyakira. Umeze neza cyane. Biraguhagije ikimenyetso kimwe gusa Gose kijya nico kiri hejuru y'ibindi byose. Ego jewe nshatse ikindi kimenyetso no banko zikosa shaho ukeneye ikirenze kijya ubukozi kosa ovene ni nko gutanga ibyawe yatanze icagaciro ibindi byose biri hasi. Davi ndumva vyumvise ibintu birakomeye cyane cyane gose. Yes, Pasteur Lopez utwidondora kuba ariko baradukurikirana bashobora kuba hariho abakuzi n'abatakuzi Pasteur Lopez n'umuntu ki Pasteur Lopez mu majambo yagutse neza Pasteur Lopez ninde? Nkuko wabivuze ni Lopez ni nahazwe niryo zina nitwa cyabanje banyise ama numu pasteur nkuko wabivuze ariko kandi ndi n'umuririmbyi ama ndafise umufasha mugore n'abana babiri abasengera mu ishengero CLG the City of the Living God Kirundi ku mugwa w'Imana nzima dukorera muri Kinanira 4 Avenue King Salom. Yego urubatse dobatse family kiratwumviriza turamukije famille ya Pasteur Lopez. Yes, yamaze kuhashika mu bwami bwa Radio Rev FM yamaze gushika mu kiganiro Ingabirano yanje Pasteur Lopez. Pasteur Lopez reka duhere utangura kuririmba watanguye kumva yuko ivyo kuririmba byakojemwe ryari byatanguye imbere yuko ba pastor canke nivyo byatanguye? Byatanguye imbere ko mba pasteur hari muri 2009 mugana ho nyene ntarumva ko ari ivyo wanje ariko numva shaka kuja muri chorale hama ndajayo ngiyeyo cyashikira muri chorale ya ministère narimwo bari mu bihe by'ama competition hagati muri chorale nyene imwe bari bagize ibintu by'imigwi hama nanje nja muri groupe hama turaririmba
entreta muri ico gihe nyene warandongo yari madamu wavuye aba madamu hama turaririmba ico gihe rero duhejeje barambaza bamwe tiwari usanzwe uririmba ni ndirimba yasi nahora ndirimba hamwe desha kumengo wahora uririmba kwa jambo gaca karantera intege cambandanya rero nshiramo inguvu ngira ama repetition mu nyuma rero ndateba ndamenya ati ibi bintu si byandi byo kurondera ni ikintu Imana yampaye izo kuyikoreramo. Mu nyuma yarabimenye Davi mu nyuma yarabimenye ati ni impano. Kenshi na kenshi nyine nkuko wati wari mu ishengero usanga benshi abakurikiye cyane kuja muri chorale ka ofisiyo impano mugabo ukaja muri chorale ariko biraboneka yuko waci utumbera sinzi urabiza ko bitubwira neza ni sinzi ko navuga ngo ni carrière solo ati nduge kuko aturiko turumva nyene tumumva nka Pasteur Lopez vyagenze gute kugira ngo bati no kwisobanura wumvise yuko ariho wotanga ubutumwa neza bugashika canke hariho ikindi cabitumye? Numvise ndongoye kubikora urabona kujera entreprise y'abana 1000 na entreprise umuntu mwese cyo kimwe ariko numvise ko ari bwo buryo ngomba kubikora kubw'iki gihe nego okay tiyumvise yuko agomba kubikora hari turahanuza ijwi rya Mpwemu Yera Azayera nitwibwira jewe rero nakubwire ibintu byo kwemera sagatangaza ariko ndabigendamwo buke buke kubera yuko nizera neza yuko turarutana mu isi nk'emu turarutana rero mu gihe hari ahantu ntaragera nje ndagendamwo buke yes niko wemeze kuko ngiye ngo turahanuza Mpwemu Yera Badramati ntibahanuza Mpwemu Yera nae bitandukaniye Lopez barahanuje Mpwemu Yera warakirijwe kimwe uhambwa no mwemu nk'ikimenyetso ko umuntu agize dot n'umuntu hariho bagabwiza kumwambika ati uyu no wanje rero kimwe iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza kimwe nk'ikimenyetso duhabwa ko turabiwe ni Mpwemu Yera hamo nawo nko kwijambo ry'Imana kubagizera ijambo ry'Imana rivuga ko uwo Mpwemu ni wazotwigisha ni wazotumenyesha iby'Imana igomba rero muvyo tuba turiko turakora ico gituma tumuhanuza kugira ngo ntidukore uko tubishaka gusa kuko ari ibintu byinshi tuzosanga twarakoze abantu bagakoma amashi ariko Imana ntikoma amashi rero nico tuma tuvuga ati twebwe turabaza Mpwemu turongore tuyobore mu kintu ugomba uko ubishaka ntitwirongore urabizi ko mu muntu hari amambisyo menshi yego yes urumva ni ibintu byo kugendera ku murongo Davi ni ibintu byo kugendera ku murongo niko bemeze ikindi kibazo ngaha mfise ku rubuga rwa YouTube rutanguye gukora mu myaka 4 iheze hatangura ico yise Au-delà des circonstances première partie vyari bije gute ni naha nyene Lopez urugendo rwari rutanguriye canke hari ibindi bikorwa by'inyuma vya bindi bivanye naho ibikorwa by'umuntu biba biragera canke hari aha vyatanguriye kubera iki vyatanguriye kuri iki utu nutu video tw'ubutumwa ijambo ry'Imana nifuza kuza ndakora kenshi ngaho ubutumwa abantu muri ubwo buryo ariko kubera logistique wasanga ico gihe kamera urinda kwikota itabiri disponible biza biranga abantu urumurindi hama camba ndaturetse ariko hari utwumba narafashe tubitse camba ndaretse umurindi ariko cyane kubera nari nko ndakora ndumva iby'indirimbo boko plus ari ico gihe cyo kubikora cana nka kubivanga carimwe ubu ego nuko uciye uza ku ndirimbo ntabura uko abigenza imyaka 3 iraheze imaze kurabwa naco nyine turaza kukigaruka k'ikintu c'ama views ariko twe aho turiko turakora ikintu c'ama views kirafise ico gisigura
amavyizi 228 nkuko ndabigarutse kuko kubera ko wasubiye n'inyuma ukavuga ati nkiri muri korale muri ya mahiganwa barakubagiye ati mbega n'ubwa mbere uririmvye cyangwa wari usanzwe uririmba watewe n'ubwa mbere uraje n'indirimbo ntabwo uko abigenza aniyo ya mbere kuvuga kwa YouTube ani indirimbo nitwakwirirwa tuvuga ngo yakiriwe gute ni indirimbo yinjiye mu bantu nyene nkame kuko akutabizi sinibaza yuko gushika kanya nkuko tubibona uraza kubitubwira ariko turiko turayiraba tubona yuko ariyo yatanguye ku rubuga rwawe nivyo ku rubuga rwanje iyo aniyo yanakwinjije muri career solo yawe navuga no hariho zibiri zindi zari kuri konti ya chorale yo muri eglise ntabwo plutôt byose byarimwe nawe nindi yitwa mpishurira ariko kuri konti ni ya mbere yatanguye ntabwo bigenza kugira ngo usore ntabwo uko bigenza ucubona uko bayakiriye warabibonye gushika n'ubu wibagije uko nigikibona ni ubuhinga wakoresheje mu kwandika ni ibihe wayisohoyemwo ni Imana yikoreye ivyayo bigenda uko kubgaho wabisomye gute ku ndirimbo ntabwo uko abigenza navuga nti ikintu cyose navuga nti n'ubuntu bw'Imana nta buhinga burebure bwabayemwo bwe ngo nabipartagije birebire n'ubuntu bw'Imana hama urumva abantu iyo bakunze ikintu barakivuga hari amajambo arimwo hari umudiho waboroheye wabashobokeye rero uvanze ayo majambo n'umudiho nibaza ko ari naco gituma yashotse yinjira mu mitima y'abantu ariko neza Lopez twinjire ku kintu uri kurategura muri no miss uriko urategura ntibesha worship concert ipanze gute nkuko bivuze izina twagitiriye uko nyene ntibesha worship concert hama izoba itariki 14 z'ukwezi kw'indwi kuri Jardin Public saa 10 azoba ari kuwa Mungu hama kwinjira ni ku buntu mu buryo bw'amafaranga ariko kandi mu buryo bw'umutima twabasabye ko muza umutima witeze guhura n'Imana ahantu rero turahagarara cyane twahantu duhahagarara rero twebwe turasaba yuko tubabaza ikibazo iki kibazo n'ijyanyuma tugira tukibaze kwinjira n'ubusa ariko Lopez indirimbo asohora ziba zamutwaye amafaranga kandi ngaha hantu watubwiye ko tuzoza n'umutima witeze ndagiforumire kwa kundi cyane hari ubundi buryo cyitwa kibaza bwo Pasteur Lopez kigende ko cyabangwa tugira nico twongera ko turacongera Pasteur Lopez indirimbo uri kurazisohora wewe ni uritega ico zizokuzanira mu buryo bw'amafaranga siyo ntumbero yanje ya mbere nubwo ni consequence ni kintu utevita sinzi ko byumvikana mvuge gute ngize sport hari ikintu naho ntorinda ravuga ngo naciteze kitegerezwa kubamo ngize abdomino sindinda kubisengera sindinda kubigira iki mbanzi ko hariho nyine mu ndara z'uko naza kumerera nibi intumbero yanje nico zizomarira abantu iyo ni cyambere motivation ya mbere hama ijya consequence nayo ayo mafaranga turayakeneye kugira tubandanye dukora ivyo bikorwa tubandanye n'izindi ndirimbo ego nuko no kivuga amafaranga urayakeneye David uko bikose cishuye neza none cyo mbaza ego ko ukeneye abantu ishikira kubera iki kuyizana kuri YouTube niwe shira kuri flash ukayiha abantu oya reka ndagufashe uburyo noshikira nashite muri flash kugira nshikira abantu bose umwanya ndashite kuri YouTube ndashobora gukoresha inguvu kuri YouTube ndashobora gukoresha iminota 20 ariko ku ma flash ndashobora gukoresha umwaka wose
ntarashikira ba bantu sibyo nk'iyo abantu bamaze kwiraba tubonye ko ari 200 na ntabwo uko abigenza abo bantu kugira ngo bashikire n'amaflash urumva izo ngubu donc YouTube biranyaruka kubashikira niyo ntumbero gusa yo kuyishyira kuri YouTube niyo ya mbere umuririmbyi wa gospel icyo ategerezwa kujyamo muri gospel yitego ubwa mbere n'igiki cyangwa ajyanyeyo cya mbere n'igiki uwo ari we wese hanyuma ikibanza cy'amafaranga gikwiye ko gufata umwanya ungana iki mu muziki wa gospel. Okay, reka mvuge ki motivation y'umuntu ni ikomeye kurusha ubwa mbere na mbere caronga. Ugiye gutangura kurimba gospel wiyumvira amafaranga je novuga nti uzobuhejeje kunani gutaratangura. Ugiye gutangura kubikora ni wumve d'abord ko gospel iryo jambo n'ubutumwa bwiza sivyo n'ubutumwa bwiza rero tuvuze rero ngo ni ko umuntu aba yiteze d'abord wahawe message yi hamugira itange ku bantu ari ryo jambo gospel ubutumwa bwiza sivyo hama ico nico cambere umuntu yotangura yimvira ni kingiye guha abantu kizogira ico kibafashije ubwo butumwa bwiza buzobashikiriza Imana kuko bwitwa ubutumwa bwiza sivyo sinze kuririmba umukobwa sinze kuririmba iki nje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo bw'Imana intumye sivyo hama ruhara rw'amafaranga nkuko nakivuze ni consequence iri inevitable ni kintu tudakuramo sivyo turabikeneye nivyo turabikeneye kugira dukora ibi bikorwa rero cyo nizera nuko jambo ry'Imana niryo nizera ryo mugendesha ngo wonkoreye byatazo muhicubahiro mu cubahiro harimo nayo mafaranga yandi dukeneye ubusenga sengera amahera Imana imuha amahera aba ariko asenga nabi uyasaba kubw'imvo ya motivation n'amahoro cyane hakenewe nta caha bari karakora si bibi uyasaba harimo nashobora kuyasaba kugira tesi sivyo ni bibi sinzi ubwo buryo bwo gutesa d'abord reka dufate kugura impuzu kugura ibirato kuhisiga parfum wataneza jewe reka mvuge icyo twanje kuvuga yes ni Lopez neza ntibesha worship concert iraje mu kwezi kwindwi ubona gute ibiteramo muri gospel bihagaze gute ko muri no myaka turimo no mu myaka iheze hari ico biriko biraterera muri entertainment byo sai ko namwe ba gospel muri entertainment hari ico biriko biraterera uvuze guterera mu buryo bo kubera ko muri mu buryo bwo guterera bwo kuzana imitima kuri Kristo ni nubwo buryo ndiko ndavuga. Okay, yego ruhara rukomeye cyane kuko izi ndirimbo impagaze ku matemwanyaje nk'ubu mpora ndonka nibuze jeyo zirafite icyo ziterera yaba mu kuremesha abantu uyu munsi ivyizigiro by'abantu biri hasi hari abantu basubizwa mu ivyizigiro ndamaze kuronka temwanyaje umuntu yari yateguye kwiyahura ariko yumva imwe mu ndirimbo byose byarimwe nawe arumva ko byukuri niyo zuri byapfuye yita ibitaro nk'ibihari hama ngo abihebuko ko yumvise aho karirimbo fise n'izindi nyinshi abantu bari babatwaye kwa muganga bari muri koma juste avant yuko ajayo bakamubwira ati akasaba ati mvugirize indirimbo hama Imana ikaduza kwizera hama gakira sibyo muze guterera rero ziraterera mu buryo bwo kubaka gusanasana imitima kuremesha yego ziraterera cyane kubera izina ntibesha concert kandi dufise n'izindi ndirimbo nyinshi harimo ni Imana ya kandi karyo heruka gusohoka ko wafatiye kugira ufatiye ku ndirimbo imwe muzo sanzo office yitwa ntibesha. Urakoze cyane kuvuze ngo wafatiye kuri imwe sinari kuzifatira ko zose kuko uruzina rurerure ariko message iri ngaho no kubabwira kuko twifuza ko abantu begera umuremyi wabo
sivyo bana kenshi hamwe no gukurira mu vyizegwa abantu bateba bakaba mu idini anakumva imana yego ntinyi imana n'inzara irahari biraho mugabo ugasanga nta bucuti buhari nta kwegerana guhari rero mu kuvuga ntibesha no kubabwira ati iyo mana n'imana itanga amasezerano n'imana ivuga kandi icivuze izogishitsa ntinzi kubesha ivyo bibatere d'abord kurema ivyo ariko aracamwo kwizigira ivyo yavuze hama kandi bibegereze umuremyi arashobora kubesha ivyo yavuze ku bantu bayo azobishitsa. Yes, Lopez muri iki kino giteramo twitege iki neza na neza uvuga ati iyi ni vision nasha ko watubwiye ati tuzane umutima witeze ariko twitege iki nyine canyaco kuko uzanye umutima witeze nawe nze nitege iki muri concert ya mwitege imana itari muri Bibiliya mu nyandiko gusa mwitege imana iri réel ivuga ikora ikizi bikomere ikizi ingwara isubizamwo intege ibabarira iharira n'ivyo abantu badashobora guharira mwanya majambo le Dieu de la Bible imana yo muri Bibiliya ijya dusoma n'ibikorwa byayo mwitegeko n'ihizobiri kugira ngo ishobore gukorera umuntu wese. Lopez ntibesha worship concert tuzosangamwo iyindi migwi isanzwe irimba indirimbo mpimbaza ego imaze kumenyekana gushika ubu bari yihe turabashimiye ko muzodutumira kandi kugira ngo dushobore kuyibona ariko hariya kandi turi kumwe n'umwigeme hariya turi kumwe na wenyine naho akanya katugoye cyane ariko reka tumwakire ni sawa gatantine isawa cyane umeze neza yego twe twakumenye ariko turashaka widondora bariko baratwumviriza. Nitwa Aniela ndumwe mu bagize mu bari mu mugwe munini uri kurategura concert ya Pasteur Lopez mu buryo bwa technique yego exactement muri departement ya communication. Yego ubona imyiteguro igeze hehe 75% kwijana niho bigeze yego urumva ko tugeze kure cyane abiteze muramaze kubona yuko mwabashikiriye ari benshi nabo akamo kabashikiriye nabo bamaze kukumva yego cyane abantu bariko baragaragaza gose ko ubutumwa bumaze kubashikira aho baherereye barandika ama message cyane baryohewe batubwira ko biteze uri kubera wavye kuri muri communication ubona gute abo muri ko murakorana nawo mu vyekeye kumenyekanisha iki giteramo biroroshye cyane barabitegera novuga ko bitatugoye cyane kubera ko abantu bari basanzwe biteze igiteramo ca Pasteur Lopez kuva mu mwaka uheze rero nibaza ko duheraho nyene ntibitugora gukora ibikorwa dusanzwe dukora byo kubimenyekanisha kuko abantu already twavuze ko biteze ego mwiteze nyene ni vision yiwe ku ruhande rwanyu namwe nk'abo yizeye abo ati ndabashika munshitse aho nshaka yuko nshaka gushitsa igikorwa mwe muri ko mugikora neza nta kibazo. Ego tuko turabikora uko dushoboye turakorera cyane ku social media ariko nibaza ko bientôt hagiye kugaragara ibyapa byinshi bikomunika cyane kuturusha mu mabarabara nibaza ko abantu bazogenda babibona gose. Igiteramo mu isanzwe nico ku buntu kwinjira nta kamaro nta bisabwa vyerekeye uburyo bw'amafaranga mwene ibi biteramo kabara kahe kandi kamaro ko kuzanamo gushiramo cyane ivyerekeye promotion yacu kandi abiba bisanzwe ari ibintu vuati uko biri kose katakwinjira katakurihisha mu kwinjira biba nakaye kandi kanyungu biba birimwe mu vyerekeye kugira promotion yavyo. Nkuko pastor yavuze ngo nubwo abantu bari biteze igiteramo ntibatwitege twebwe ariko bazuza n'umutima yiteze bitega Imana kuri kijya kibuga kuko twifuza ko abantu benshi baza kuhakirira mu buryo bw'umutima bidutera gutumira cyane gose nibaza ko ni nayo nyungu ya mbere twiteze muri ibi ni nayo mpamvu dushiremo nguvu cyane gose dutumira abantu n'ubu ndabisubiye ngo turabatumiye gose umuntu wese aherereye
nibaza ko ikibazo ca entre carakuweho kugira ngo uwuvyifuza wese n'utabiteguye azo ariko ararengana azashobore kwinjira facilement. Nibaza ko niyo nyungu ya mbere dufise muri ibi. Ariko cengira ikibazo hariho ibiteramo vya gospel nyine usanga barihisha ariko mwe ntimwarihishije. Itandukaniro y'ivyo bintu iri hehe? Mbega mwebwe mu mushaka inyungu nabo kandi baba bafise inyungu, itandukaniro ibiri hehe kurihisha muri gospel ahandi naho ugasanga ntiyarihishije? Reka mvuge kuno nibaza ko sinovuga ngo itandukaniro rihagaze ngaha, ariko biterwa na objectif ya buri muntu wese. Nubwo tuba turi muri gospel, kumbure umuntu ashobora kugira ati nkoze imyaka myinshi cyane, reka iyi concert imbere akajyo ko kwimbura mu buryo bw'amafaranga kugira ngo bishoboze gukora n'ibindi bikorwa biri nyuma. Uyo ni uwo muntu. Ariko kuri twebwe navuze ko inyungu ya mbere dufise n'imishaha n'abantu benshi ubuzima bwabo buzohindurwa biciye muri concert. Rero novuga ko itandukaniro rihagarara cyane ku ma objectif y'abantu ku byo bashaka gushika ko mbese. Yes, tugarutse kwa Pastor Lopez nka nyene igiteramo Jardin Public ni kibanza kinini cyane, aboza bose uko biri kose bo kwigwayo, ariko ni kibanza uravye nibihe, ariko nibaza yuko tuguma tubaho twiza, ariko tufatiye nko kuri bihe turimo tuvuga tuti nk'ibintu byo kwiyunguruza rimwe na rimwe usanga bigoye gushika hariya. Ni kubera iki mwiyumvire kiriya kibanza cyangwa mutari kwiyumvira nk'ibyo ati ahantu hari hafi y'amabisi kugira ngo aneyo mitima yiteze biyorohera? Twavuga ko turacafise ikibazo nyamukuru. Nibaza nimwo namwe murakibona ntidufise ibibanza byinshi byo gukoreramo ibiteramo binini, nta byinshi dufise, sibyo? Rero kiri muri kimwe twavuga kiri hafi. Hama turacategekanya bariko bari muri comité ya organisation bacariko barabitunganya mugana n'ababijejwe kugira ngo dushobore kuba tworonka amabisi azoba hari ashobora gutahana abantu. Lopez, kuri affiche hari handitse mu rurimi rw'icongereza ati kuri bajya bashaka gufasha bahamagare zino nimero. Mbega bo bafasha mu buhe buryo? Babafashe mu buhe buryo? Ego rakoze kuri ico kibazo tumaze gusora afisha abantu benshi bagiye batubwira, turabizi ko ivyo bintu bibazimba kandi turabizi ko mutubera umugisha, natwe nimudushireho uburyo bwo kugira ico dukoze. Cyo twashizeho zijya numero hariho, reka Aniela azivuge, hariho numero ya Limicash, hariho na numero ya EcoCash, kandi ayo manimero nyene ni ishobora gutelefonako wifuza kugira icuba jije canke kugira ico uterereye. Hariho n'amanimero ya konti ntitwayashizeko, ariko uhamagaye kuri izo nimero ushobora gucuza ibabari. Aniela azitubusomere kugira ngo n'abariko baradukurikirana bashobore kuzumva. Yego, izi nimero tugomba tubabwire zisanzwe ziriko no kuri affiche nko mwabivuze, so n'umuntu wese arashobora kuziraba, ariko reka tuzibasomere: 61 735 356 canke bakakura canke bakarungika kuri EcoCash 79 937 947. Aha bashobora kuhacisha uburyo bwo gushigikira kibaye igihumbi, abaye 500, ibihumbi 2, ibihumbi 5, umuriyoni, imiliyoni 5 ni sawa. Byose turavyakira, ariko ngomba kugira ngo abantu bumve ko nta buryo na bumwe twashizeho ngo bahera kuri aya basapotinga. Umuntu wese icafise arashobora kugitanga biciye kuri iyi numero, ariko si reka tugire abantu yuko uburyo bwo gushigikira butabubwa amafaranga gusa, ushobora kudushigikira no mu buryo bw'amasengesho, kadusengera cyane kuko iki ni igikorwa c'Imana. Turifuza amasengesho menshi cyane, mu dusengere musengere Pastor Lopez. Ariko kandi ushobora kuba ufise na service wumva wotanga igafasha mu gikorane mu giteramo plutôt, naho nyene mashaka kuduhamagara mukabitubwira kugira ngo umuntu wese asanga ari karamaximiza uburyo bwiwe bwo gusapotinga, ntihagire umuntu numwe yumva ko akomerewe. Yigeze kuvuga ati muzadutumire kandi kugira tuze kubabwira
haracasigaye indwi zigera kuri zitatu haba hasigaye indwi imwe cyangwa iminsi 5 bikaba ngombwa yuko hari ikindi abamenyesha ni karibu tena iyo ntebe turayikugabiye ugasinda yitwaye nuko neza ikiganiro murabona neza yuko tunakoresheje n'umwanya kugira ngo babagenzi bacu David babatware mu Budagi. Yes, nuko reka ndagushimire David, twakoranye neza cyane. Ndagushimire cyane Azael. Anira wakoze kuherekeza Pastor Lopez. Yego nakoze nawe kutwakira. Yes, reka shimire cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana, abakuye n'abariya bose neza mwanditse ubutumwa bugufi tubabwira ati naho ku munsi wejo mugumane na Radio ba Farm kiganiro ca Ingabirano yanje yari Azapro di kumwe na David hamwe hariya na Flavia tubabwira ati mugumane na Radio ba Ingabirano yanje